aterera hejuru agiki akaryama agasinzira mwe je rero aravuga ati bya rero nuruti nashobora kukoga koga no munsi namutuburiye mwana nagemba naje namwisange yibereye hejuru niya nabere ngira niyaba ko ahubwo umuhungu ashobora kuba ari n'umujini tw'udukobwa ni kuya kw'abantu nyene urumva hari amasexe yose arabaho nimba hari abantu batandukanye sexe feminine masculine n'amajini nibaza ko akunda inkumi uyu rino nimba ari utujini rino nimba ari utujini tw'inkumi nawe nyine bakwisanga mwana akinzoba ahubwo uzokanonera kuko muravugana ibara Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane, oh. Nuko bakunzi ba Igozani TV uri wa mugabo akoreshwa n'ibisigo ariko arambura kugira ngo uno munsi naho yatuzanye muri Ruvyironza aho yaje kutwereka ubuhinga bwiwe butandukanye imbere yo kuja muri piscine akoga neza koga neza bigirangira kumbure atweretse ubuhinga butandukanye ure no munsi twaje ngaha muri Ruvyironza murabona ko guzuye murabona ko ari runini cyane ariko tugomba turabe ingene yari mfise ubwoba ko hava runamutwara arinjiye bro uratayita so arinjiye Rabbit arinjiye mu ruzi twe turabe ubuhinga bwi Cameraman wagize zoom ino kwa Rabbit ewa ariko mfise ubwoba ndake uyu mujama avagira ikibazo ahantu tuhagire mana uragaze ariko aramanuka aratinye Cameraman ukura mubona gatura ewa nanu no munsi ganda murabira ubuhinga bwiwe tuko power bro owe gende bana ariko ngaho urabe neza hari imvubu ndaki tunaende sawa ararugiyemo Cameraman uramubona ewa umuntu arapfuye ndakese hola abantu hari ibira rero none moshami aba hari amazi ngaho ndi kumwe na Lino G Mr Legend garama kumazi ijyambire amaguru ariko tuyabone mu kirere kumwe wabikora none kumwe wabikora ijyambwa ntuzi none ijyambwa ni inyama abuje gira jyana none mabuje none yo nibyo kora urakoze barabikiba bahesho mwana yego ariko tuguru tutubone mu kirere ara kumwaduza tuguru oma turabe neza je unyereke inakage Cameraman ndabire ariko amaguru ntayo tubona aho tubona wazi ko muri piscine n'amaguru twabibona mu kirere cyangira ni kubera hasa nabi yego kibamutemano aradufise urikura bibo uri muri target David umwana nivyo ni jini wa muga imona atari gisigo ndake ariko ja hariya ntuduhenda hano mugaba rero ngaha ni hafi na jana nohoga mwana ani agufi tugomba uje hariya rero uduheke ingova yomu
oya bayo duce ku rusiru Mfasha. aho sindimo je ntinya uruzi kubi Shame jamazi duhurira muri dushe ucuza kumbwira ngo zirihe tuzigutwara tugere turayaga cameraman twagiye ariko rero biboneka yuko umengo wahatinya hano no munsi kubera muri piscine vraiment muri piscine hori twereka ibintu vraiment ukaryama hejuru y'amazi ico ndiko ndababwira ukana ntwazi yo bag shaumari shira ivyo bintu ndani ico uri kura ico ndiko ndababwira uruzi utandukanye na piscine kuko piscine ibitekereje ibigumye hamwe kandi muri piscine nta bindi bintu by'ama obstacle bishaka kuba biri ariko muri uruzi harimo ivyatsi harimo ibiti harimo amabuye uvuga nk'ubu par exemple muri ko mumbe bongere umwibi atari ahantu maze kumenya neza ukungene hameze ushaka gusanga y'amabuye ngaha ushaka gusanga y'ibiti ugasanga biranzibuye fore yuko tuje ahantu mba nizeye neza mba naratohoje mba maze koga incuro nyinshi nkamenya havuga ati nta mabuye ariyo nta biti biriyo hameze fresh naho hagera kure mugabo nta ngorane z'ibindi bintu byo mu mazi biriyo hamere nkaheza nkagera abahora bambaza iyo uba bamaze kubona iyo twagusanze aba hejuru cyane ku ikiraro gihuza komine Giheta na komine Ndava iri muri province Mwaro ego hari hantu ne kuba muri hariya hejuru kwijyandara y'abandi hariya kugira ube hariya hantu musanzwe hajya sihomba gusa hajya ndahateramira niho wamurike hafi yaho yego hafi yaho rero hajya mba niteramiye hejuru ndaba utuntu ngene two hirya no hino yego nta bwoba ukunda kugira aho ushobora gufatwa n'agatiro ukacugwa mu ruzi nta bwo washaka kugira kwajya nahamenyereye ndafise ukungene mbroka amaguru ngene hano sinzira atakibazo uri naho worugwa mwoca woga kubera uzikoga yego bifitaniye isano n'abavuga yuko ukoreshwa n'ibisigo kuko mu gihe ukunda guteramira mu mwonga canke mu ruzi ubundi ubuje kuraba abavyeyi mu busanzwe izo ni blague z'abantu kugira abantu bashaka kugira amabrage ariko umuganugana kariyo bro kugira abantu bashaka kugira amabrage bakavuga ibintu bitandukanye ariko je nta bisigo binkoresha nta bisigo bindimwo gusa ni impano nahawe kandi nanje ndabikunda urumva ko ni ibintu nishimira iyo ndiko ndoga numva ko merewe neza n'umubiri umeze neza fresh ubure twaje mu ruvyironza twaje iwanyu aha ni wanyu uko we ni husanzwe twaje iwanyu naho twanahagusanze je narinje nje kuraba ahantu hatangaje cyane hari akararo kari mu kirere cyane rero tumaze kuza ndagusanga hejuru cyavuga ati wamujana ivyo bavuze nivyo ko akoreshwa n'amajini noneho siho twamusanze yego kabisa we ntiwahise wemera yuko wamujama arivyo akoreshwa n'amashetani oya kabisa ugiye kumuraba kumere bimeze mengana akoreshwa n'amademo kabisa ntibisanzwe kweri ntibisanzwe kabisa yego turi kumwe na Legend ngaha Linoji ndakeka umustar nta muntu numwe atamuzi Linoji Mr Legend twari kumwe aho waruje kuraba kumbure aho waruje kuraba akararo kari mu kirere gahuzi komine zibiri komine ziri mu ntara ya Gitega komine Giheta na komine Ndava iri muri province Mwaro duca twasanga wa mugabo w'ijini we niwe tumaze imisi dutemberana ndibuka ko no muri Moria hariya anye ku masanganzira twari kumwe hama umujama acadukorera ibintu bitangaje cyane burya abatubonye bavuze ati burya uwo mugabo twe turamumenyereye umugabo akoreshwa n'amashetani uri koko bamubwiye ati burya ibintu biragoye kwemera kuko biragoye kugira ngo wemere yuko umuntu akoreshwa n'amajini duca tumusanga yaba hejuru ku ndarayi hejuru impande y'uruzi Linoji bro cameraman ngirira zoom ubwira Linoji bamubone neza Mr Legend bro urasigaye nitwa Linoji urabona shamusatiritse urakoze kumijambo sivre hago no muhungu je urabona n'ubwa mbere tukigira muri piscine hajya jivya urumva yarabimbwira akabimbwira ku matwi ntavyo nemera gusa yari ndahishikira navuga ati foye ko ndabiraba kweri nyimba yibeshera mwana tinzagaya namugije kuri tiuri ibeshera mwana kuko je nemera ico nibonema rero yaranyemeje mbona aroze amaguru aterera hejuru agiye akagiye magasinzira je rero aravuga ati bya rero nuruti nashobora koga no munsi namutuburiye mwana nagiye mbona naje namwisangiye yibereye hejuru niya nabere ngira niyaba kweri ahubwo umuhungu ashobora kuba ari n'umugini
ni kuja kw'abantu nyene urumva amasexe yose arabaho oya nimba hariho abantu n'amajiri nibaza ko uyu akunda inkumi uyu rino nimba ari utugini rino nimba ari utugini nawe nyine mwana akinzoba ahubwo uzokanonera kuko muravugana ibara je nukuri je nagenda bahe umuco benshi urumva barabivuga kandi bazosabirana henshi ko nabankoreshwa n'ivyo bintu ariko ibyo maze turi kumwe n'iki yewe turi ngitsubunye kaburiye twa ariko rero inoji yagutumye akamanzi kakaje kinzoba ariko gusa kinzobe mwana uwo nawe si umugabo muto azokwironderera oya ne ko muhurira mwe ngaho mu mazi neje sinzi ko mazi nta matema arimo nta majina arimo wari umuntu kuko sinshobora kubyumva wengira hari umuntu ushobora kuba uza kuramutsa ngaha indani kubera ko misi yose agomba cikoga none uwo muntu akunda amazi mwana uwo muntu akunda amazi none uri ifi yo ni yagiye ikiganiro mwana Rinoji twavuze ko turi nga nguri Noji Mr Legend ngo namukuye Bujumbura ndamuzana mu ruvyiro umusatiriza dakazi turi kumwe ni Jini nga ijina aho bunyene uzubona ari nyitsi oya ntavyo muri yitwa Rabbit ijini rikomeye cyane mwana mwabonye ijini nga ijini ryambaye amafiri barababesha mwawe Rinoji reka rero twazanye ijini ngaha ijini Rabbit ubu rero uri icyamama yibera hejuru abonye haba mwabonye ubu rero twaje kugira ngo by'ukuri turabe ko ya majini ari yamufasha kumenya koga turabe ko mwahora bikora muri piscine Rinoji we twari kumwe bavyibuka turabe kujya yabikoze muri Moria Best House nyimba nihenze izina murambabare ariko ni muri Moria ku masanganzira aho abamubonye bose bonyene bahise bibwira ko ari jini kuko nta muntu apfa uyamarapfa ariko mazi arapfa hamakazuka nturubu n'ingene rereye bizize marega uri kuravuga ko ari jini ico cyumvikana niho umuntu ashobora kurerera agapfa encore hagaba yapfuye se kuko je menyera ibintu bireremba hejuru ku mazi bizi hari cyo ufata ibyo no reka mbaza ahubwo umujama wanje wewe wari bwabona umuntu apfa agapfira ku mazi akongera akazuka je nanje cyarantangaje gose cyane we umuhungu ashobora kureremba ku mazi byarantangaje cyane mugo no munsi ku ruvyironza yarigize kabiri mugo no munsi naho mbonye igitangaza cyane kuko ukungene yavyifashe mu nteri bwarerembe ngo amabugura yanyereke hejuru no munsi birantangaje cyane nanje nisanze ibindi bintu novuga naho ari mwene wacu ko ari mu gitangaza kuko ntibishoboka abavuga ko ari jini mugana we ntibihari sino biharira kuko umuntu muheruka muvukanye bishobora kumenya kuko ni kidashobotse Rabbit hari ikintu kijegeje inyuma kuko tubwiza ukuri Rabbit namere nk'utubwira pe mu bisanzwe jewe ntacyo ntarababwira ubwa mbere nkibibona ukungene nderemba ku mazi nawe hasogira ubwoba nibaze yuko byo bari ibintu bidasanzwe byo babinkoresha ariko mu nyuma niho nagiye gutahura yuko ari impano rero ikintu yikubayemo cyane uvuze ko ubwa mbere nawe wikanze usanze upfiriye hejuru ku mazi ukareremba mbo narabigejeje niyumvira ati none ko nama ndiko ndoga nkoga ibintu bitandukanye ubu sino kujyamira ku mazi nkaraba kungana nderemba ndyamye rero nza mbona ndashaka kureremba ico gihe warahemba narahema ariko ndavuga ati no ibintu ntibishoboka foko ndera docteur nkamubaza ibyo ari byo docteur yambye koko barakagwara kari docteur yambye docteur rero docteur yambwira ati twebwe ingwara nkizo ntazo tuzi ubu rero ndabitunze uko nta kibazo mfise ese muri kajya kanya uba wapfuye cyangwa uri muzima kuko deja wewe nta biro 60 bro arabuze ibiro 60 bike vyanyuma 60 none ibiro 60 byoja hejuru y'amazi uhema orke ikintu kitibira cyangwa kidasoma nturi ni ikintu kitaba gifise ubuzima kiba capfuye duhe systeme yo kongera ushobora kuba woreremba okay bitubwiye nticyumvikana kongera ushobora kurera
kureremba hejuru y'amazi uba canke ukati pepo kugira tufate ko buri yemwe naje canambura ngo jewe umenye n'ubimbwiye Jikintu nkunda kwiyumvira nibaza yuko kureremba kujya akati pepo nk'iminota 30 nabwo n'ubuhinga n'umaji kabisa je ndibaza ko coba ari ico vraiment narababwiye mu bisanzwe amazi ko mugenzi wanje sivyo wavuze yuko ushaka kuba nkati pepo nivyo ukasi pepo woshaka kureremba cyangwa ukibera hasi mu mazi mugabo jewe nta pepo mba nakasi niko amazi yamaze kuba umugenzi aranyizera nanje nkayizera tukibanira uko nyene ngiye munsi njaye ko ndabishaka hejuru ndabishatse nigubira hejuru sivyo hama nivyo ukati pepo navyo nije ndashaka ukati pepo minota 30 gahera nibere mu mazi ndi hasi mu mazi minota 30 nahe bisaha ndashaka kumara isaha nibere indani mu mazi takibazo mu gihugu ako ga systeme uvuze yuko nako nshobora kugakoresha ko gukati pepo remba hejuru usanzwe ukasi pepo ivyo tubizi kuri Yesu wari we wese Yesu ni wareremba hejuru ku mazi agatambo uyu nawe rero agenda ryama inakijya n'igitangaza gusa yoduha ako uwo muco wako kantu kukugira ushobore kureremba nako ivyo turabimenyereye ku bandi duha umuco ico je nico nkeneye bakunzi ba Igozen TV umuntu wese akeneye kwiga kumenya koga inimero ni zazindi 69 amajana 24 125 cyo kimwe n'umujama agomba ko ndamwigisha ubuhinga bwo koga karibu tuzobuganire inyuma y'ikiganiro hama ndakwereke ubuhinga butandukanye ariko kandi imbere yuko turangiza ikiganiro kubera ko rinoji aza yamaze kuruha ndamuzi hari aza yakumbiye na kakandi imbere ko turangiza ikiganiro rero mu gihugu turazi yuko dufise abantu benshi bazi koga amapisine ariko n'inzuzi ariko eske uramaze kubona abandi babiri canke batatu kumbure bakora kijya kintu cyo kwiryamira hejuru ku mazi bakirambiriza mbo atari abantu nigishije nta barabishobora nabo nigishije ntibarabishobora neza ku rugero bishaka kunshimisha ariko ndiko ndagerageza ndabigisha kugira ngo ndabe ko ngene bizogenda nta gihe na kimwe uragira ikibazo kumbura ugasanga umuntu aragupfiriye ko mubo uri kurigisha koga oya ico kibazo ntikirashika cyo ko umuntu ashaka gupfa ndiko namwigisha koga ahubwo gusaba hora bagira kuko ushobora kuba muri kuramwiza nko kwibira sivyo ugasanga wewe ugumye urindiye ngo yibimwanya munini ugasanga ko yapfiriye muri piscine biroroshe kutahura yuko umuntu yagumyeyo canke atagumyeyo kuko urabona muri piscine amazi urashaka kuyabona no muntu ari yibika mubona nico gituma rero hajya ntishaka kuntera ubwoba kuko mbonye atevyeyo ndashaka kugenda nkamukurayo urava amaraso umuntu agukomerekeje urava amaraso ndava amaraso rinoje mukomeretse kwa amaraso so nuko Labiti turacari kumwe tuzobandanya kumbure aho tuzomujana kumbure no mu kiyaga no ku zindi nzuzi ziteye ubwoba ariko kandi reka Labiti hariya anye hamwe wibera Ngarayi urazi ko we utabana n'abantu wibanira na baba oya gutumya akadini kakajemu kinzo so niyo akabona ntuzokwiruka ndabyemereye guko nakamutumye ndakashaka urakoze so reka kumbure cameraman gumana natwe kumbure kugira ngo tugende mu kibanza kumbure asanzwe yateguye canke mu kibanza hakunda kwijyanira iyo ije ko yirarira mu mazi yibera mu mazi reka kugira ngo atiyobora ariko Imana turinde kuko abahora bambaza iyo uba bamaze kubona iyo twagusanze aba hejuru cyane ku ikiraro gihuza komine Giheta na komine Ndava iri muri province Mwaro ego hari hantu ne kuba muri hariya hejuru kwijyandara y'abandi hariya kugira ube hariya hantu musanzwe hajya sihomba gusa hajya ndahateramira niho wamurike hafi yaho yego
mba hafi yaho rero hajya mba niteramiye hejuru ndaba utuntu nyene two hirya no hino yego nta bwoba ukunda kugira aho ushobora gufatwa n'agati ukacugwa mu ruzi ntabwo washaka kugira ko hajya nahamenyereye ndafise ukungene mbroka amaguru ngene hano sinzira atakibazo uri naho worugwa mwoca woga kubera uzi koga yego bifitaniye isano n'abavuga yuko ukoreshwa n'ibisigo kuko mu gihe ukunda guteramira mu mwonga canke mu ruzi ubundi ubuje kuraba abavyeyi mu busanzwe izo ni blague z'abantu kugira abantu bashaka kugira amablague ariko umuganugana kariyo bro ubure twaje mu ruvyironza twaje iwanyu aha ni iwanyu uko we niho usanzwe twaje iwanyu naho twanahagusanze je narinje nje kuraba ahantu hatangaje cyane hari akararo kari mu kirere cyane rero tumaze kuza ndagusanga hejuru cyavuga ati wamujama ivyo bavuze n'ivyo ko akoreshwa n'amajini noneho siho twamusanze yego kabisa we ntiwahise wemera yuko wamujama ari byo akoreshwa n'amasheta oya kabisa ugiye kumuraba ukungene bimeze umengana akoreshwa n'amademo kabisa ntibisanzwe kweri ntibisanzwe kabisa yego turi kumwe na Legend ngaha Linoji ndakeka umustar nta muntu numwe atamuzi Linoji Mr Legend twari kumwe aho waruje kuraba kumbure aho waruje kuraba akararo kari mu kirere gahuzi komine zibiri komine ziri mu ntara ya Gitega komine Giheta na komine Ndava iri muri province Mwaro duca twasanga wa mugabo w'ijini we niwe tumaze imisi dutemberana ndibuka ko no muri Moria hariya anye ku masanganzira twari kumwe hama umujama acadukorera ibintu bitangaje cyane burya abatubonye bavuze ati burya uwo mugabo twe turamumenyereye umugabo akoreshwa n'amashetani uri koko bamubwiye ati burya ibintu biragoye kwemera kuko biragoye kugira ngo wemere yuko umuntu akoreshwa n'amajini duca tumusanga yaba hejuru kundaraye hejuru impande y'uruzi Linoji bro cameraman ngirira zoom ubwira Linoji bamubone neza Mr Legend bro murasigaye nitwa Linoji urabona shamusatiritse urakoze kumijambo sipre hago no muhungu je urabona n'ubwa mbere tukigira muri ya piscine hajya jivya urumva yarabimbwira akabimbwira ku matwi ntavyo nemera gusa yari ndahishikana avuga ati foye ko ndabiraba kweri nyimba yibeshera mwana tinzagaya namugije kwiti uribeshera mwana kuko je nemeje niboneme rero yaranyemeje mbona roze amaguru aterera hejuru agiye akajya magasidira je rero aravuga ati bya rero nuruti nashobora kukoga no munsi namutuburiye mwana nagemba naje namwisangiye yibereye hejuru niya nabere ngira niyaba kweri ahubwo umuhungu ashobora kuba ari n'umujini tw'udukobwa ni kuya kw'abantu nyene urumva hari sex yose arabaho oya nimba hari abantu n'amajini nibaza ko akuni nkumi uyu Linoji nimba ari utujini Linoji nimba ari utujini tw'ingumi nawe nyine mwana akinzoba ahubwo zokanonera kuko muravugana ibara je nukuri je ndagenda bahe umuco benshi urumva barabivuga kandi bazosamirana henshi ko n'abankoreshwa n'ivyo bintu Linoji twavuze ko turi nguri Linoji Mr Legend ngo namukuye Bujumbura ndamuzana mu ruvyiro umusatiriza dakazi turi kumwe ni jini ngaha ijina aho bunyene uzobona ari nyinshi oya ntavyo muri yitwa Rabbit ijini rikomeye cyane mwana mwabonye ijini ngaha ijini ryambaye amafiri barababesha mwawe Linoji reka rero twazanye ijini ngaha ijini Rabbit ubu rero uri icyamama yibera hejuru abonye haba mwabonye ubure twaje kugira ngo by'ukuri turabe ko ya majini ari yamufasha kumenya koga turabe ko mwahora bikora muri piscine Linoji we twari kumwe uravyibuka turabe kujya yabikoze muri Moria Best House nyimba nihenze nzira murambabare ariko ni muri Moria ku masanganzira aho abamubonye bose abonyene bahise bibwira ko ari jini kuko nta muntu apfa uyamarapfa ariko mazi arapfa hamakazuka niho rugo ningena rere nije tumarega uri kuravuga ko ari jini ico cyumvika niho umuntu ashobora kureremba
agapfa encore harya aba yapfuye se kuko je menyera ibintu bireremba hejuru ku mazi bizi wewe hari icyo wafasha ivyo noba Sha, reka mbaza ahubwo umujama wanje wewe wari bwabona umuntu apfa agapfira ku mazi akongera akazima. je nanje carantangaje gose cyane we umuhungu ashobora kureremba ku mazi bwa mbere nanje yabimbwira nk'inkuru nubwo ari famiye nyene bikantangaza Musanze mu byarantangaje cyane mugo no munsi ku ruvyironza yarigize kabiri mugo no munsi naho mbonye igitangaza cyane kuko ukungene yavyifashe mu ntiyari bwarerembe ngo amabugura yanyereke hejuru no munsi birantangaje cyane nanje nisanze mu ibindi bintu novuga naho ari mwene wacu ko ari mu gitangaza kuko ntibishoboka abavuga ko ari kinini mbwana we ntibihari sino biharira kuko umuntu muheruka muvukanye bishobora kumenya kuko ni ikintu kidashobotse hari ikintu kijegeje inyuma kuko tubwiza ukuri Rabi namere nk'utubwira pe ese muri kajya kanya uba wapfuye cyangwa uba uri muzima kuko deja wewe nta biro 60 bro arabuze ibiro 60 bike vya nyuma 60 none ibiro 60 byoja hejuru y'amazi uhema orke ikintu kitibira cyangwa kidasuma nturi ni ikintu kitaba gifise ubuzima kiba capfuye aba systeme yo kongera ushobora kuba woreremba hejuru bitubwiye nticyumvikana kongera ushobora kureremba hejuru y'amazi uba canke ukati pepo kugira tufate ko buri naje canambura ngo jikintu nkunda kwiyumvira nibaza yuko kureremba kujya akati pepo nk'iminota 30 nabwo n'ubuhinga no maji kabisa je ndibaza ko coba ari ico narababwiye mu bisanzwe amazi kumugezi wanje sibyo wavuze yuko ushaka kuba nka tipepo nibyo ukasi pepo ushaka kureremba cyangwa ukibera hasi mu mazi mugabo jewe nta pepo mba nakasi niko amazi yamaze kuba umugenzi aranyizera nanje nkayizera tukibanira uko nyene ngiye munsi njaye ko ndabishaka hejuru ndabishatse nigubira hejuru sibyo hama nivyo ukati pepo navyo neje ndashaka ukati pepo minota 30 gahera nibere mu mazi ndi hasi mu mazi minota 30 nahe bisaha ndashaka kumara isaha nibere indani mu mazi ako ga systeme uvuze yuko nako nshobora kugakoresha ko gukati pepo burya twe nk'ubu tuje utwigishe tukamera nk'uwikatisha pepo nk'iminota mike ibwo ntitwareremba hejuru nk'iminota 5 basi kacutoba ari nko muri piscine twakubonye ku masanganzira niyo twakwizera bukebuke ari ruvyironza turabona ari ikintu cigitangaza sana sivyo tubucira rero agace kungere two bitangura kugira utuzoze utwize noneho hariya muri Moria hotel kugira nyene uzotwize utucira agace iyo ukasi pepo kucureremba nkuko ureremba hejuru usanzwe ukasi pepo ivyo tubizi kuri Yesu wari we wese Yesu ni wareremba hejuru ku mazi agatambo uyu nawe rero agenda ryama utandukanye ariko kandi imbere yuko turangiza ikiganiro kubera ko rinoji aza yamaze kuruha ndamuzi hari aza yakumbuye na kakandi imbere ko turangiza ikiganiro rero mu gihugu turazi yuko dufise abantu benshi bazi koga amapisine ariko n'inzuzi ariko eske uramaze kubona abandi babiri canke batatu kumbure bakora kijya kintu cyo kwigamira hejuru ku mazi bakirambiriza atari abantu nigishije nta barabishobora nabo nigishije ntibarabishobora neza ku rugero bishobora kunshimisha ariko ndiko ndagerageza ndabigisha kugira ngo ndabo kungene bizogenda urava amaraso umuntu agukomerekeje urava amaraso ndava amaraso rije mukomeretse kwa amaraso so nuko Rabiti turacari kumwe tuzobandanya kumbure aho tuzomujana kumbure no mu kiyaga no ku zindi nzuzi ziteye ubwoba ariko kandi reka Rabiti hariya anye hamwe ibera kundarayi urazi ko we utabana n'abantu wibanira na baba ariko byagutumye akadini akadini kakademu kinzo so niyo akabona ntuzokwiruka dene ndabyemereye gukora nakamutumye ndakashaka urakoze Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.